Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini, kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Ndabahaye mwiriwe mwese abaduteza amatwi kuri uno wa gatanu itariki 24 z'ukwa kabiri 2023. Izi ni ingingo nkuru. Umwaka urakwiye neza umunsi ku munsi kuva aho Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yatangiye itegeko ryo gutanguza ivyo yise bikorwa vyihariye vya gisirikare mu gihugu ca Ukraine. Ibikorwa henshi mu makungu vyafashwe nk'intambara yeruye ishojwe kuri ico gihugu. Muri ano makuru turagaruka ku mihango yabaye hirya no hino bibuka uyu mwaka uheze, tunakubitize amaso imbere turabe igishobora kuzoshika mu gihe intambara idasaniye iriko irahera vuba. Muri ano makuru kandi umuji wa Mushaki muri Kivu ya ruguru mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Congo bivugwa yuko ubu uri mu minwe ya M23 nyuma y'imigwano ikomeye yatanguye mu gitondo. M23 yafashe Mushaki inarazamukigana aho bita Misekere ari kwerekera Ikaruba. Nigeria igihugu ca mbere muri Afrika gituwe kurusha ibindi, ejo bukera kirabamwo amatora mukuru w'igihugu arindiriwe cyane. Turaraba uruhara rw'amadini murano matora. Hano makuru agarikiwe na Mark Niyonkuru. Banzeri kumutega amatwi incamake y'amakuru BBC avugwa hirya no hino mushikirizwa na Prudence Ngiyumva. Ibihugu bishyigikiye Ukraine byibutse umwaka Uburusiya bumaze bugabye intambara yo kwigarurira igihugu busezeranya Kyiv indi nkunga. Leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje ibindi bihano byibasira Uburusiya kandi bizafata abantu ku giti cyabo ndetse n'imiryango y'ubucuruzi. Yanavuze ko izaha Ukraine izindi ntwaro zifite agaciro ka miliyari 2 z'amadolari. Hagati aho Polonye yamaze koherereza Ukraine ibifaru kabuhariwe byo mu bwoko bwa Leopard 2. Suwede nayo yagiye ku rutonde rukomeje kwiyongera rw'ibihugu byinshi byizeza ko bizohereza ibi bifaru. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi EU wari wateganyije nabwo wo gutangaza ibindi bihano ku Burusiya uyu munsi, ariko biracyanonosorwa biganirwaho kubera ko Polonye ishaka ko biba bityaye kurushaho. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmitry Kuleba yabwiye akanama k'umutekano muri Loni ko umushinga waraye utowe mu nteko rusange ya Loni ugomba kuba ishingiro ry'ibanze ry'amahoro ayari yose yagerwaho. Uyu mushinga washyigikiwe ku buryo bukomeye n'ubwiganze bw'ibihugu bigize Loni, usaba Uburusiya kuva ku butaka bwa Ukraine ku buryo bwuzuye. Mu murwa mukuru wa Ukraine Kyiv, Perezida Zelensky yasezeranyije gukora ibishoboka byose kugira ngo agere ku ntsinzi uyu mwaka. Asobanura Abarusiya nk'abicanyi, yavuze ko igihugu cye kitazaruhuka kitarabohora ubutaka bwacyo bwose. Tuzatsinda ibikangisho byose, kutumishaho amasasu, amabombe, za misile, indege zitagira abadereva za kamikaze, gukupa umuriro, ubukonje. Turengeye ibi byose. Umwaka wo guhatana, umwaka w'imbabazi, umwaka w'ubutwari, umwaka w'akababaro, umwaka w'ibyiringiro, umwaka wo kwihangana, umwaka w'ubumwe, umwaka wo kudatsindwa. Bwana Kuleba yasabye inteko ya Loni gufata umunota wo guceceka hibukwa abantu bishwe kubera ibitero by'Uburusiya. Igihe abahagarariye ibihugu byabo muri Loni bahagurukaga, bavangiwe na ambasaderi w'Uburusiya watsindagiye ko ngo icyo kimenyetso ari cyo kwibuka abantu bose babuze ubuzima kuva intambara yatangira mu burasirazuba bwa Ukraine muri 2014. Ubushinwa bwo bwatangaje urutonde rw'amahame yo kugenderaho mu kurangiza intambara muri Ukraine mu kugerageza kwigaragaza nk'umunyamahoro, ariko si buri wese ubyizera nk'uko inkuru ya Michael Bristow ibivuga mu ijwi rya Prime Ndi ku Magenge. Ubushinwa bushira imbere ico ciyumviro nk'indinganizo y'intumbero, imigambi n'ihangiro. Busaba ko haba ibiganiro hagati y'Uburusiya na Ukraine, ukubahiriza ubutavogerwa bw'igihugu no guhagarika intambara. Ariko Ubushinwa bwagirizwa kugerageza kwerekana ko ataho buhengamiye mu gihe muri uwo mwanya nyene bushigikiye Uburusiya.
mu matora yo muri ONU kwivanwa ry'ingabo z'Uburusiya muri Ukraine Ubushinwa ntibwerekanye aho buhagaze. Umutegetsi mukuru hajejwe imigenderanire y'Ubushinwa n'amakungu aherutse kugendera Moscow ntiyagiye Kiev. Yaba OTAN yaba ishirahamwe rya Buraya canke leta zunze ubumwe za Amerika nta numwe yibaza yuko Ubushinwa ataho buhengamiye. Urukiko rw'ikirenga muri Kenya rwanzuye ko abategetsi barenze ku mategeko igihe bangiraga batinganyi kwandikisha umuryango wabo w'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Mu cyegeranyo cy'urukiko, mu cyemezo nako cy'urukiko kitumvikanyweho n'abacamanza bose, ubwiganze bwabo bavuze ko inteko igenga imiryango itegamiye kuri leta muri Kenya yagombaga kwemera iyandikwa ry'umuryango w'abatinganyi wari waburijwemo muri 2013. Abacamanza bavuze ko itegeko nshinga ry'igihugu ryemera uburenganzira bwo kwishyira hamwe kandi ko urwego rwa leta rudashobora kwanga iyandikwa ry'umuryango kubera uburyo bw'imibonano mpuzabitsina y'abiyandikisha. Cyakora rero mu cyemezo cyabo urukiko rw'ikirenga rwatsindagiye ko imibonano mpuzabitsina y'abatinganyi itemewe n'amategeko muri Kenya. Iyi ni BBC Gahuzamiryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi OMS riravuga ko riri gukorana n'abategetsi muri Cambodia mu kuvura icyorezo cy'ibicurane bituruka ku nyoni. Umwangavu w'imyaka 11 yapfiriye mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Cambodia nyuma yo kwandura virusi izwi mu cyongereza nka H5N1 muri iki cyumweru, kandi se nawe yapimwe ko yanduye iyi virusi. Ubuyobozi bushinzwe ubwirinzi no gukumira icyorezo muri OMS buhagarariwe na Dr. Sylvie Brand yavuze ko ibi ari inkeke zishingiye ku bwiyongere bw'ubwandu mu nyoni, mu binyamabere ndetse no mu bantu. Mu gihe iyi virusi yavumbuwe muri zimwe mu nyamaswa bitekerezwa ko ariko zitayanduzanya, OMS iravuga ko ibyago byo kuyandura ku bantu bikiri hasi. Abategetsi mu majyepfo ya Ethiopia baravuga ko ibyago byibasiye muntu bikomeje kwiyongera cyane kubera amapfa akomeye. Umutegetsi w'Iborena mu karere ka Oromia yavuze ko abantu barenga 800,000 bakeneye ibiribwa mu buryo bwihutirwa. Muri ako karere abantu bagera kuri 7 barimo n'uruhinja rw'amezi 2 bapfuye mu minsi ishize kubera kubura ibiryo. Imiryango yapfushije amatungo yayo. Umwe mu bahinzi yavuze ko inka 4 gusa arizo zarokotse mu ishyo ry'inka 150. Akarere k'ihembe rya Afurika kagowe n'icyo Loni yita amapfa akomeye ku buryo butigeze bubaho mu myaka 40 nyuma y'uko imvura zirumbiye mu myaka 5 yikurikiranyije. Robert arakoze Producer Ngiyumva. Dasuye kubaha mwiriwe. Isabukuru y'umwaka umwe uheze Uburusiya bugavye igitero kuri Ukraine yibutswe henshi ku isi. Abanyagihugu bakaba bahuriye mu bibanza nyamukuru ngo bibuke ico gihe. Hariko haraba imihango i London, New York hamwe na Sydney, cyo kimwe n'ahandi hirya no hino ku isi. Abantu bakaba bitwikiriye amabendera ya Ukraine banitwaje amabuji hamwe n'ivyandiko vyamiriza Uburusiya. Ni inkuru mushikirizwa na Florentine Kwizera. Kwibuka umwaka ushize Uburusiya bugavye ibitero kuri Ukraine vyabaye mu miji n'ibisagara bitandukanye vya Ukraine, harimo n'umuji wa Bucha aho ingabo z'Uburusiya zagirijwe yuko zakoreye ibyaha byo gusinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu. Perezida Volodymyr Zelensky yavuze yuko Ukraine izokora ivyishoboye byose mu kurangizanya iyo ntambara n'uyu mwaka. Yongeye ko yuko mu kwihagarara ko kwa Ukraine habonetse akaryo ko guhuriza hamwe amakungu yose. Yavuze yuko batazohumeka abo yise abicanyi b'Abarusiya bataronse ibihano bibakwiye. Mu birori vyabereye mu mugwa mukuru Kiev, Bwana Zelensky yateye iteka abasirikare ba Ukraine bari muri iyo ntambara yo kubohoza igihugu. Reka ibyishimo bigaragare mu mabarabara no mu binogo by'intambara. Reka ibyishimo bigaragare mu mabarabara no mu bisagara. Reka ibyishimo bigaragare mu mitima no ku butaka. Reka ibi byishimo bivugwe hose Ukraine iriho. Kandi reka ibi byishimo ntibyibagire igitigiri cy'incungu zatanze ubuzima bwazo kubera Ukraine hamwe no kwishira no kwizana kw'igihugu cacu n'abanyagihugu. Nta cavuzwe kuri televiziyo y'igihugu y'Uburusiya kijanye no kwibuka uyu munsi umwaka wose urangiye iyo ntambara itanguye. Ariko wahoze ari perezida w'ico gihugu Dmitry Medvedev yatangaje abicishije ku rubuga hwaniro ko Uburusiya bukwiye gusunika ingabo za Ukraine gushika ku rubibe bihana na Pologne.
intambara ya Ukraine n'Uburusiya yabaye iya mbere ikomeye ku mugabane wa Buraya kuva intambara ya kabiri y'isi yose irangiye. Inama ya bose y'ishirahamwe mpuzamakungu yarayitoye ingingo yo kwiyamiriza Uburusiya. Ni ingingo yo gutera akamo ko guhagarika intambara no gukura ingabo z'ubutegetsi bwa Moscow ku rugamba. Ibihugu binywanyi vya ONU byashigikiye iyo ngingo ku bwinshi. Umunyamabanga mukuru w'urunani rwa OTAN rujeje kwivunira umwasi hamwe hagati y'ibihugu vya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye BBC yuko ubu rero ariho OTAN igeze gufata mu mugongo Ukraine kurushana mbere mu kuyiha ibigwanisha ikeneye. Ivyo Jens Stoltenberg yabivugiye Tallinn ku mugwa mukuru wa Estonia aho yari kwifatanya nabo mu guhimbaza isabukuru yo kwikukira. Perezida Putin ntabwo yitegurira amahoro. Perezida Putin ahubwo arimo gutegura intambara, uko agaba ibindi bitero, uko yohereza abasirikare bashya babarirwa mu bihumbi ku rugamba, uko abona intwaro nshya harimo ndetse no gukorana n'amareta akoresha igitugu nka Iran na Korea y'Epfo. Rero igisubizo cyacu kigomba kuba gutera intambwe tugakomeza gufasha Ukraine, kubera ko niba Perezida Putin atsinze biraba ari amahano ku banya-Ukraine, ariko nanone natwe bikatugeraho ikibazo. Rero tugomba gufasha Ukraine. Ubushinwa bwatangaje inzira zitandukanye bubona yuko zoshobora gushikana ku guhagarika iyi ntambara ya Ukraine mu nzira yo kwibonekeza nk'umuhuza w'amahoro. Bwahamagaje ibiganiro hagati y'impande zompi, kubahiriza ubudahangagwa hagati y'ibihugu ndetse no kureka gusotorana. Ariko ubutegetsi bwa Beijing buregwa kwigira nkaho hataho bwegamiye kandi ariko bushigikiye ubutegetsi bwa Moscow. Arakoze Florentine Kwizera. Umwaka rero uraheze intambara muri Ukraine itanguye. Ni intambara itavugwa kuri umwe na bose hirya no hino ku isi, ikaba yarateje ibibazo bikomeye yaba muri Ukraine cyo kimwe no ku isi yose. Ibibazo birimwo ibihumbi vyinshi by'abapfuye, abakomeretse, amamiliyoni y'abateshejwe izabo, kudubwa kw'ibiciro by'ibyankenerwa ku isi hamwe n'ingorane z'imigenderanire. None umuntu yovuga yuko ibintu bigire vyerekeze hehe? Umva ico Dr Joseph Sebarenzi yigeze kuba umukuru w'inteko ishinga amategeko mu Rwanda, akaba n'umuhinga mu gukemura amatati abivuga ko, avugana na Jacques Nitegeka. Nubwo ruriya mu perezida wa Ukraine avuga ngo nta na santimetero imwe izasigara ingingo mbega ngo ijye ku Burusiya, niko umuyobozi avuga, niko bivugika, ariko nawe ashobora kuzagera ahantu avuga ati ibyo ari byose intambara irahagaze. Biriya nabyo tuzaba tubireba mu gihe kiri imbere by'uko uturere twose twagarukira kuri Ukraine. Ni ukuvuga rero ngo imishyikirano irashoboka, burya abantu bemera imishyikirano nuko bumva ko bafite inyungu muri iyo mishyikirano, ishobora no kuzaba. Ariko hari n'abavuga ko kugira ngo ibe, ngira ngo ni nawo murongo abo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bagenderaho, bashaka kwereka Putin ngo ko adashobora gutsinda, ngo namara kubimenya rero nibwo ashobora kwemera kwicara hakabiganira. Nibyo ibyo ni ukuri, kandi buriya abanyaburayi iyo ubona bahaguruka bivuye inyuma bagashyigikira Ukraine, ntabwo bivuga ngo ni urukundo bafitiye Ukraine, ahubwo ni ukuvuga ngo reka duhagarikire Uburusiya hariya, kuko budahagarariye hariya bushobora gukomeza bugafata Polonye, bugakomeza bukigarura biriya bihugu byose byahoze muri kiriya gihugu cyari Kigali cy'Abasoviyeti, cyaje gusenyuka nyine muri za 1989. Ni ukuvuga rero ngo ni mukumire uriya muntu usa naho ateye ibibazo, mu mukumirire hari intambara, tuyirwanire hariya aho kugira ngo tuzayirwanire ku butaka bwacu. Ku buryo rero nabo kandi abanyaburayi iriya ntambara irabahenda. Ni ukuvuga ngo nabo dushobora kuzagera ahantu Uburusiya bumaze gukubitika, bumva bufite inyungu kujya mu mishyikirano, nabo bakabwira Ukraine bati nawe ugomba kwemera imishyikirano. Noneho icyo gihe bakemera yuko hari icyo Uburusiya butwara kugira ngo butagenda bukozwe n'isoni, kugira ngo bwemere mbere ko intambara ihagarara. Bityo intambara bihagaze, Ukraine ibe yungutse ko idakomeza kuraswa, ibe yungutse ko noneho ishobora gutangira ibikorwa by'amajyambere. Abanyaburayi nabo babungutse yuko badakomeza gushora imitungo, gushora imari mu gushyigikira intambara. N'Uburusiya nabwo rero bugende bwumva ko intambara irarangiye, ntibakomeza gushoramo amafaranga, kandi bavuyeyo hari ikintu batwaye, wenda hari nko kuvuga ngo aho intambara igeze ubu ngubu aba ariho hagararira, ntiyongere kurenga aho ngaho,
kugeza igihe none imishyikirano izakomeze bagire icyo bazumvikana ibintu nk'ibyo ngibyo. Dr Joseph Sebarenzi yavugana na Jacques Niyitegeka. Ikiganiro kirekire bagiranye cyo kimwe n'abandi batumire muzogikurikirana mu mvo n'imvano yejo kwa gatandatu aho tuzogaruka kuri iki kibazo c'intambara muri Ukraine yatejwe n'Uburusiya. Intambara ubu imaze umwaka umwe. BBC Gahuzamiryango ubu tugeze ku isaha imwe buri minota 16 mu Rwanda no mu Burundi. Muradukurikirana kuri Facebook, kuri internet mu dusanga kuri bbcgahuza.com. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Reka tubandanirize mu karere amakuru ava i Mushaki muri Kivu ya ruguru mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nuko uwo muji wa Mushaki ubu ngo uri mu minwe y'abagwanyi b'umugwi M23. Leta ya Congo ibandanya kwagiriza u Rwanda gufata mu mugongo uwo mugwi nagwo rukabihakana. Navuganye n'umwe mu banyagihugu bahunze umuji wa Mushaki mu gitondo cy'uno munsi tuvugana ageze mu karere ka Matanda mu birometero nka 50 uvuye mu muji wa Goma. Uyu munyagihugu atashatse ko mazina yiwe amenyekana yatanguye ambwira uturere abahunze baje bavamo. Bamwe bavuye za Mushaki, abandi bavuye za Nyabibwe, abandi bavuye za Kagusa, abandi bavuye Karuba, abandi bavuye muri Matanda baragenda, abandi basigaramo duhunga M23. Mwahasize hameze gute? Hateye ubwo ko amasasu yabyutse ari kurira mu gitondo kare kare, natwe rero tubifata ibyangushe turagenda. Ubwo n'amasasu yaraswa nande? Ni M23 canke igisirikare ca Congo canke bose barasa? Bose barashe. Ko twumva ko ngo ubu Mushake yafashwe na M23 inivyo? Nibyo kabisa. Muvyemeza gute? M23 yafashe Mushaki inarazamukigana aho bita Misekere iri kwerekera Ikaruba. Ubu M23 uri Mushaki nta kibazo, abaturage bari kuja Goma bagatambuka nta kibazo, abari kuva Goma bari gutambuka nta kibazo. None muri zo zose igisirikare ca Congo kiri he? Igisirikare ca Congo carenganye Karuba, nimba bakiri Karuba ntako aya masaha nta mbunda zicumvikana, yaba M23 ntikirasa, yaba na guverinoma ndikirasa. Hanyuma abaturage mumeze gute aho hirya no hino aho mwahungiye? Abaturage tunafite wasiwasi y'amasasi no kubona tugiye kwinjira mu yindi ngoma kuko turi kubona guverinoma ibyaye bitari gushoboka, iyo wasiwasi dufite. Hageza umubona ko hantu hagire yategeko n'abandi bantu? Twewe abaturage nta shaka tugomba kujamo, ugomba kutugombora ngo arategetse tuzemera uwo, yaba guverinoma yaba M23. Hanyuma keretse ubwo bwoba mufise mumeze gute? Murafise aho mushobora kuryama canke ivyo gufungura? Ibyo gufungura iyo twahungiye abaturage bagomba kutudepana, byashira tugashaka ukundi kundu twerekera hatari intambara. Mukavuga yuko rero atabashinzwe ubutegetsi ba Congo bari hafi? Hano hafi turi bahunze. Ubu turi kuvugana muracumva amasaso? Aya masaha turi kuvugana nta masasu akivuga. Ubu rero mugiye kubigenza gute? Muragumaho canke muraza gusubira mu iwanyu? Uko amasasu ari gukurikira igisirikare ntabwo ari gukurikira abaturage, twewe nitubona agomeje gukurikira abasudano gusigara aho tugereye tugasubira mu byacu. Umwe mu nyagihugu bahunze umuji wa Mushake bivugwa ko bugenzurwa na M23. Turacarondera abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'abavugira umugwi w'inyeshamba za M23 twumva ico babivuga ko tugume mu karere. Mu gihe rero Uburundi buharugwa mu bihugu vya mbere bikenye ku isi bumaze imyaka buhanze amaso kwiterambere yova mu butare bwa nickel bibumaze imyaka irenga 50 bwaratowe muri ico gihugu. Amakompanyi mpuzamakungu atari make aramaze gukurakuranwa muri ico gihugu avuga ko agiye kwimba iyo nickel, ariko yose akama ahagarika ibikorwa adashitse kuri iyo ntambwe. Hakaguma rero hari ibibazo byo kumenya impamvu. Abakurikiye amakuru yacu yejo barumvise umwe mu barundi barungitswe kwiga ivyo kwimba iyo nickel kuva igitangura kuvugwa mu myaka 1970. Uyu munsi naho reka twumva ico babivuga ko mu bushikiranganje bw'Uburundi bujejwe ubutare.
Everio Mushimantwari no muyobozi ajejwe kurondera ubutare no gutunganya nako amakarata yaho butumbereye muri ubwo bushikiranganje. Yavuganye na mugenzi wacu Pwemende ku magenge wo mu biro vya Nairobi aherutse i Bujumbura. Vyukuri nikere yo mu Burundi irahari kuko ivyigwa bimaze gukorwa n'amasosiyete atandukanye vyaribonekeje vy'ukuri ibimenyetso vya nikel ahatari hake. Haraza sosiyete imwe igakora igashikana ikagenda buke hazindi igakora igashikana ikagenda muri igikorwa nyezi nacyo kwimba iyo nikel ntikibe. Iyo byo biterwa n'iki biravana n'ukungene sosiyete imwe yose bayitunganije na cane mu bijanye n'uburyo bwo gukora ivyo bikorwa. None muri amasosiyete yose amaze kuza ko twumva harimwo ayazwi cane mpuzamakungu kuko izashika rero aho iwacu aho zimbuga butare kandi zamaze kwemeza yuko buhari. Nka sosiyete BMM yari yageze ku rugero rwo kwiyemeza yuko ishobora kwimba ubwo butare bwa nikel, hanyuma bari biyemeje yuko kandi bashobora kubaka urugomero rwihuta no kwimba kandi bakiyemeza bati turashobora kuba turakoresha na plaque solaire n'ibindi. Turumva bavuga yuko na chemin de fer ibikorwa biriko biragenda neza, tukibaza yuko n'ikibazo bahora bitwaje transport yuko naco nyene kigiye kuva mu nzira. Yego murabicishijemwo hari ikibazo cy'umuriro cyane cy'umuyaga nkuba, aravuga yuko megawate zose dufite mu gihugu zoba zitararenga 200 kandi nikere bwira yembi kenera 300 ngira ngo arenga cyane. Ubwo cyo kibazo amasosiyete azagasanga uwo muriro ntawo dufite akabona yuko byoyagora kugira ngo baronke uwo bakoresha. Icyo nibaza ko ari ikibazo kimwe mu bindi, umuyaga nk'ubukoreshwa bivanye n'intambwe umuntu abagezeko. Ubwa mbere ntibatanguza mwinshi cyane, bagenda baraduza bivanye n'ukungene bagenda barongeza umwimbu, hanyuma igihugu kirageza kiratekanya bishobotse n'iyo sosiyete nyine ishoboye kuca iwugwiza n'ingoga nk'uko BMM yari yiyemeje ko ishobora gukora gomero rwihuta. Nabyo nyine birafasha. Ngo murakora ikigo ngo mbonye muti vy'ukuri aya masosiyete ajanwa n'ihi ko mbona ikibazo yazanye ari ubwo butare bwa nikele kandi yose agenda avuga ati urahari, ikiura ngo bashike kuri iyo ntambwe ya nyuma mwasanze ari iki? Hari abahagarika ibikorwa rero bamenyeje yuko ari uburyo buke bwo gushobora gukora ibikorwa kuri tele. None ko mubiyoheje arabuze uburyo kandi ari amasosiyete amakompanyi azwi mpuzamakungu ariko arakora ivyo bikorwa nk'ahandi canke hari undi mukino bariko barakina. Iyo nimvo imwe mu mvo nyinshi kuko imvo zose nawe uvuga ngo babazimenyesheje ariko dufatira ku mvo babamenyesheje. Leta yaduhaye intumbero yuko aho subirwamo ibwirizwa rigenga ubutare, sosiyete yose itegerezwa kuza yerekana ivyishoboye, hamwe sosiyete itegerezwa kwerekana yuko ivyije gukora vy'ukuri itegerezwa kubitangwa kandi kabishikana ku musozo. Nk'uwo musongati ariko arabera yiki? Uno munsi musongati ibikorwa vy'ukuri vy'amasosiyete vyarahagaze gushika nihasabwa n'ababishoboye. Urero yari Evolio Mushimantwari umushikiranganje bw'Urundi bujejwe ubutari yavugana na Pwemende ku magenge meradutunga kuri iryo jwi ritari rimeze neza. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Mu gihe hasigaye amasaha make ngo habe amatora mu gihugu ca Nigeria, amwe mu majwi aronderwa cyane n'amajwi ava mu manyamadini. Igice kirenga cy'abanyagihugu ba Nigeria n'aba Islamu, mu gihe abakristo nabo bagera ku 45% by'abanyagihugu bose. Mu bisanzwe abanyanigeria batora bisunza amadini n'ubwoko, kandi abanyepolitike barabikoresha cyane mu kurondera amajwi, ariko hari abandi benshi bashira inyuma idini n'ubwoko mu guhitamwo abo batora. Umunyamakuru wa BBC Jean Otalo yavuganye n'abakristo hamwe n'aba-Islamu baba ahitwa Asaba mu ntara ya Delta iri mu bumanuko bushira uburengero bwa Nigeria. Ni inkuru rero murashikirizwa na Prudence Ngiyumva. If you don't have your permanent
uwo ni umupasiteri uri kubwira abakirisitu bari mu rusengero ko niba badafite ikarita y'itora atari abaturage beza. Uku ni kuri urusengero kimwe n'izindi nyinshi mu gihugu zimaze iminsi zifungura inyigisho buri cyumweru. Abayobozi b'amadini barashishikariza abayoboke babo gutora banabibutsa akamaro kabyo. Uyu munsi Pastor Marvelous wo mu rusengero The Redeemed Christian Church of God yambaye ishati y'umweru ifite umukunju utyaye na karuvati y'umukara n'umweru. Urusengero rwuzuye abantu bambaye imyenda y'amabara menshi ikunze kwambarwa cyane muri Nigeria. Buri cyumweru uyu mupasiteri abwiriza abantu bagera kuri 500, kandi muri uyu mujyi wonyine hari insengero zirenga 300. Kuba ari nako bimeze rero mu yindi mijyi mu gihugu cyose, ku bakandida biyamamaza ayo ni amajwi menshi, kandi pasiteri nawe arabizi. Ikibazo dufise nuko badashaka gutora, rero turiko turagerageza kubahimiriza. Nitutabikora nta numwe azokwitaba. Amajwi yacu atabonetse nta kizoshoboka, kuko amajwi yacu arahambaye. Aba bakirisitu bitabira amasengesho buri cyumweru. Ikibabaje nuko ntacyo yahinduye ku buzima bwabo mu myaka yose bamaze. Natangira akazi azakora igikwiye kugira ngo abantu baticwa n'inzara. Ugiye ku bitaro ubona abantu benshi baryamye, nta mafaranga yo kugura imiti, nta na busa, bityo bagapfa. Nigeria irimo uruhuri rw'amoko abarirwa muri magana, ndetse rimwe na rimwe bigatera amacakubiri ageza ku mwiryane n'intambara. Kubera iyo mpamvu hari benshi bamaze igihe basaba ko idini ryafata umwanya wa nyuma mu buzima bwite bw'igihugu. Ariko rero kuri benshi niyo ngingo y'ingenzi bashingiraho batora. Allahu akbar, Allahu akbar, Sheikh Imani Adamu Ayokun ni umuyobozi ku musigiti wa Arase Oluwa Asaba Central Mosque. Ashhadu an la ilaha illallah. Ubutumwa bwe kubasengera hano burasobanutse. Whenever you elected somebody that is Muslim, igihe cyose utoye umuntu w'umuyisilamu nk'indongozi, ushobora kubaronka ko ibintu byinshi. Ushobora kubabwira ibitagenda neza, ibyo ukeneye, icyo bagufasha mu kibano n'idini byawe. Iyo uri kurigisha Imana, arazi ibyo uri kurigisha. Dushobora kunguka ibintu byinshi dutoye umuntu w'umuyisilamu. By that there's a more opportunity for us to elect somebody that is Muslim. Navuganye kandi na rumwe mu rubyiruko rw'abayisilamu mu basengera kuri uyu musigiti. Nicyo biteze ku matora. Nifuza ko ifaranga rya Nigeria rigira agaciro, kandi nifuza yuko abakozi bongerwa imishahara, kuko biragoye cyane kugira ngo umukozi wa leta ashobore gufungurira umuryango wiwe 3 ku munsi. Aha mu majyepfo ya Nigeria umutekano umeze neza ugereranyije no mu majyaruguru. Aha dushobora kujya mu musigiti tugasenga, turatekanye kandi turisanzuye. Bamwe mu bavandimwe bacu bo mu majyaruguru ntibashobora no kujya mu musigiti batagabweho ibitero n'amabandi cyangwa Boko Haram. Bamwe mu bahinzi bagomba gutanga amafaranga yo kwigura ku mabandi. Abakora amasengesho bose batitaye ku madini yabo bafite intera imwe. Ejo hazaza heza ku Banyanigeria. That we, in our right senses, we say thank you. Hallelujah. Arakoze Pwedosengi mva kuri iyo nkuru amatora muri Nigeria nejo kwa gatandatu. Mbere yuko ndabasezera ndabibutse yuko umwaka ukwiye neza umunsi ku munsi kuva aho Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya atanga itegeko ryo gutanguza ivyo yise ibikorwa vyihariye vya gisirikare mu gihugu ca Ukraine. Ibikorwa henshi mu makungu vyafashwe nk'intambara yeruye ishojwe ku gihugu ca Ukraine. Kiganiro rero nako iyi musabukuru y'umwaka uheze
nicyo kintu tuzogaruka ko mu mvo n'imvano yacu yejo aho hatumiwe abatumire batandukanye bazokwihweza inkurikizi z'intambara hamwe n'ibishobora kuzoshika muri ano makuru. kandi mwumvise yuko umuji wa Mushaki muri Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bivugwa yuko uri mu minwe y'umugwi M23 kuva mu gitondo cino munsi. ano makuru yaragakiwe na Mark niyo nkuru mwakoze kutega amatwi.